Emerinde ho kubwayo muri journal shikiriza murantunga ngo mashine kire kibazo yari yaje kubaza kijanye na facturation électronique kuko ndabona yuko ngino mesi abadandaza nka benshi kikibazo baba bakigaruka ko ndetse ejo twe twari twagize initiative hariho twari turavugana muri OBR tumubaza uko reyerema boshobora kuclassifia abo ba contribuable uko bashobora kuba boronka izi facturation électronique. Iyi machine isanzwe ubwayo izimvye nihenze no miliyoni 1.5 nkuko watangu yabivuze yavuze ati eske nujya w'imbombo kuvyukuri ino machine arayikeneye. Ikigira kabiri je nagomba mbaze kukijanye n'itororokanwa ry'amakori n'amatagisi. Iki gisata cha fiscalité cyarafuswe mu makaminuza muno mwanya amarokitema yo cabagenda gute mbega bariko barabikora baba bafitiye ubumenyi koko. Ikibazo twise no kumenya eske iyo bariko barakata zijya 2004 kaisa ku tarikatse barashobora kuzigukata kuri limite bakomera kuzigukata kuri Econet. Rero ziri muri telefoni mushaka mu gutahuze ibijanye n'icya disposition uko bimeze. Eske umuntu ari sanse gukatwa kuri kasimi yose canke yokatwa kuri navuze ko musoza amakori n'amatagisi abantu bakota ibigazi canke abigabo reko mbere umengo obere na misagara hariya mu obere horishikayo ikamenya abantu bariko bararonde ibigazi bakota canke ikamenya amasezerano ari hagati ya nyene gukotesha n'ukota. Ibintu by'ubutare bivugwa ko byinshi cyane, hanyuma mu Burundi nta magafine dufise twashaka gutusigurira neza na neza kuko amayimpo y'ubutare ubumenga yaba yitezwe kenshi siyo aboneka. Abahinga mutoza ivy'ubutare mushobora kutusigurira ingene bigenda kugira abafise ibi na biriya bagatahura ivy'ubutare vya nobikiti ku mwanya wose mukabitumvisha natwe murakoze. Kubabajije ku vyerekeye facture umuntu wese adandaje ategerezwa gutanga la facture suiva itegeko rivuga nimba ari umugwi utegerezwa gutanga facture bisohone machine yita facture électronique canke facture ijya isohowe dongo yanditswe n'iminwe ategerezwa kuyitanga kuko bimufasha byinshi. Rero babiri babaje kucerekeye ama engrais wavuze 33% hari no wavuze ko umengo uguze byinshi ni wagenda ari ha mesh aha ni mutubaze icyatumye iryo tegeko rishingwa gutyo. Twe twaberetse uko amategeko ameze kugira ngo yamenye hanyuma yarabika igobe yageze gushirwa mu ngiro tuyaplike uko ategeza ku aplike. Mutubaze ngo ni kubera iki wageze gutya ngo banaka ngo hariho umugwi ngo boba utoroherejwe ngo wundi mugwi nawo warabaye favorize. Ubundi ikindi kibazo ni kibazo cerekeye nayo nyene je pas retenu son nom yabajije ngo igihe donc urudandaza rutari rwo rugenda neza ihangiro mbere bayihaye ko bategeza igitegezo kwegeranya ngo ibigenza gute ngo kugira ishikane iyo seye itegereza gushikana. Kigo obere ico gikora ko coco no gutoza amakori n'amatagisi ikurikije amategeko abigenga. No kuvuga muri ico gihe igerageza kubahiriza amategeko kwari ikazibira ibihengeri canke ibinywa byose umutanga kori yoshobora gucamo kugira agerageze kugabanya amakori yategeza gutanga abisha donc abyishakiye bimuvuyeko canke kutamenya. Igihe bishobora kuva ku kutamenya muri ico gihe arashobora kwegera abakozi ba obera agasaba umuco ukwiriye, ariko umvuziwe nabishaka kunyegeza nko gukora fraude n'ibindi ico gihe naho nyene n'amategeko akurikizwa. Nibaza ko ico kibazo no cishura gutyo kuko nimba umudandaza mu biharuro vyiwe yagize yari ihenze ugasanga ariko arahomba
obere ntija gukora ntija mu biharuro bye cyangwa ije kumuhanura wewe uyiraba iti itegeko rigenge ikora n'itagisi niri iryo tero rero ko we wagize uwo mwimbu donc winjije waronse iyo chiffre d'affaires waratoye ikora utegeza kuri harura kuri ico la stratégie nkuko mwabivuze ikoreshwa niyo kuko ntiyinjira mu bikorwa by'umutanga kore cyangwa by'umudandaza. Rero ikindi kibazo ngeze ko n'ikibazo naco nyene mbona kitarabika obere cyane yabajije ku kintu cy'amatajya makora atozwa ku makarte SIM ngo umuntu ashobora kuba afite telefone bitokate SIM zibiri muri telefone yiwe hanyuma akazitozwa ko zose none iryo kore ni kisi ku telefone ni kuri carte SIM ushize yimwe bitanga kuri carte SIM ushize yo zibiri zitatu umva ni afansi ya carte SIM wa washize ico nico no cishurako icerekere licence d'exploitation yabajije ku nawe nyene yabajije ku mahoteli nibaza ko ibi coba ciza no kwafisha iryantuze rya licence kugira ngo ingene biharu kandi kuri aya maridon muri itegeko rishasha ku mahoteli kuri prise zirapfike muri hoteli nta cahindutse nuko byari bisanzwe gusa ikindi yaciye ababaza kandi ni kwicerekeye licence d'exploitation ku bibanza bimwe bimwe yabajije ati mbega none hafatirwa ku biciro gusa ukumenya ko licence d'exploitation ntihera kandi ntihereza kuriha amafaranga kuko muri ordonnance d'application iravuga donc ni processus ndende donc urabisaba muri ministère du commerce hanyuma ministère du commerce nayo karaba ko iyo category usabye bone iyo ntokurirwa ndafishe article iyo bakaraba iyo category usabiye wewe uwo uri mu bashobora kuroswa uburenganzira hanyuma baraheza bakwishura bakwishuye donc favorable niho ucuriye ayo mafaranga donc les frais zihuye n'iyo licence d'exploitation uba wasabiye muri ico gihe mu kugira bakwemerere rero naho wamaze kwintroduire la demande hariho commission sinzi ko noyita commission hariho umugwi ugizwe na ministère de l'intérieur ministère de l'intérieur de la sécurité publique harimo na administration petone administration nyene harimo n'abaganga mengo ni mugwi ugizwe ni donc muri imice gutatu abo bantu rero barakorana bakiga ko wewe iyo licence uri kurasabira baravye aho uri na standard kukabareka donc kukabareka canke iyo restaurant donc uri mu baronswa uburenganzira kuba bagize ikintu c'amaminere yoba yinjiza canke n'ingene yotozwa nibaza ko ico n'ikibazo twe tutokwishura ko notre niveau kuko twe turaba amategeko hanyuma cy'amategeko avuga kuri ayo makuru uko zoba bikorwa birazoye birabana ministere isanzwe ijejwe ubutari n'agataka na legislateur. Ikibazo ca nyuma ni cabajijwe na bona nyene nizera ntajyo nanditse mugabo yabajije kucerekeye ibi vy'ibigazi none oberi ifise abakozi bakwiragiye hose ku buryo bijagurishwa ry'ibigazi canke amakori n'amatagisi ava mu bigazi yatoza yose mu bisanzwe irya y'amakori yerekeye donc igikorwa cerekeye ibigazi uko oberi itoza ayo makori itegeko riba rihari mugabo ubu yariha acisha muri arya OHP amahera aca muri OHP hanyuma nayo donc igaca yarungika kunuze muri OBR nuko bigenda kurumva ahantu hose hari nkishira hamwe rikorera ku bintu by'ibigazi donc ritransforma amavuta y'ibigazi ijya OHP niyo ikizi controller hanyuma OBR ikorana na OHP hanyuma kuri aya maparmeri nayo usanga ari nkaya leta canke urumva ntuze OBR igera pa intervena donc ico giciro cyamaze kuba fixe sija gufixa igiciro